Hello guys bakunzi ba Mico Talent TV ndabaramukije mwese bivaye nabo muherereye abari mu Burundi muri Congo muri Tanzania mu Rwanda mu Uganda ndetse ku mpera z'isi hose mwese ndabasuhuje neza yuko muri amahoro hama uyu munsi ndagarutse ubugira kandi izina ryanje ni ryari nyene banyita Jedor ndiwa mukunzi wanyu kandi ndanje ndabakunda cyane gose kuko mubandanya munkurikirana uko bukeye nuko bwije nkuko nabasezerane yuko ntazokwigera ndabata ntazokwigera ndabaheba uyu munsi rero murana yuko ndacaye muri ya studio yanje nyene Mico Talent TV niho nkiri kandi niho tugiye kubandaniza ibikorwa byacu ndabakunda cyane gose murakoze hama uyu munsi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe nabazaniye umutumire adasanzwe umutumire akomeye cyane gose Yohana niwe yavuze ati Yohana umubatizi avuga ati byose ndabikora byose ndavyemererwa ariko hariho uyundi umuntu ntoshobora kwemererwa no gufungura uturase tw'inkweto ziwe nanje umutumire nabazani uyu munsi mbega umutumire nyabaki nkengenda mubereke ubunyene ya bakunzi ba Mico Talent TV ni nabwiye neza yuko uyu munsi mfise umutumire adasanzwe ari muri ko murabona ngaha turi kumwe nivuga yuko nta burenganzira mfise bwo kuvuga izina giwe kuko razigiye na Yohana ikarabatiza haraje umugabo avuga ati uyu mugabo nta burenganzira nta ubasha mfise bwo gufungura uturase tw'inkweto ziwe nanje nta ubasha mfise bwo kumvuga mu izina reka wenyene yivuge uwariwe ndabaramukije cyane bakunzi ba Mico Talent TV nkuko bisanzwe nitwa Joseline Irankunda basanzwe mumenyereye mu biganiro canke se mu mafilime dusanzwe dukora ngaha kuri Mico Talent TV ndabakunda mugira umugisha wo muri kandi mwubahwe cyane. Okay ndagushimiye cyane gose Joseline Irankunda uyu niwe tugiye gukorana mu kiganiro canje nise amabanga mpuzabitsina hama Joseline hari ibibazo ngiye kukubaza sinzi kuza kunyemerera ibibazo mugiye kutubanza turabyemera bivanye n'ivyo aribyo si ibintu bigoye ni ibintu vyoroshe cyane gose umaze kumva titre yanje ukungene imeze ni amabanga mpuzabitsina mbega Joseline Irankunda ndakunda kumva teme ivuga ati amabanga mpuzabitsina mbega amabanga mpuzabitsina niki mu yindi mvugo niki bashatse kuvuga iki amabanga mpuzabitsina mu yindi mvugo canke se mu majambo y'ikirundi kuko ni jambo ry'ikirundi ndibaza ni ibintu bikorwa n'abantu babiri kandi bakabikorera mu ibanga niko niyumvira insiguro yabyo ni ibintu bikorwa n'abantu babiri bakabikora bavyumvikanye bakabikorera mu ibanga nibaze yuko ariyo mpamvu babyise amabanga mpuzabitsina kuko iyo bitaza kwitwa amabanga byari kuba byokorerwa mu ibarabara mu isoko muri bisi canke se mu murima ariko kubera yuko babyise amabanga mpuzabitsina niyo mpamvu bikorerwa mu ibanga ndabashimiye cyane gose ndiko ndagukirwa ndiko ndatahura nkundi amenye yuko amabanga mpuzabitsina ni ikintu cibanga gutofa gukorera mu ibarabara utofa gukorera mu isoko utofa gukorera ahantu hatandukanye ariko nibanga kandi iryo banga Imana niyo yarigize iki niyo yarisizeho hama ndagushimiye cyane gose ikibazo ca mbere ndafise ikindi kibazo ca kabiri nifuza yuko uwumfasha mbe amabanga mpuzabitsina akogwa ryari agakorwa na bande wanegura ibibazo bigoye amabanga mpuzabitsina akogwa ryari agakorwa na bande agakorwa ryari okay nkuko ndavyimviriye amabanga mpuzabitsina akogwa n'abantu babiri bafise ibitsina bitandukanye umugabo n'umugore bakayakorera mu gihe babirekuriwe iyo bamaze kuba babirekuriwe ni nko mu gihe dufate baba bubakanye muri ico gihe baba bubakanye bategezwa kubikorera mu rugo ahantu hatuje hameze neza nibaza ko iyo nishinoba okay ndagushimiye cyane gose kugenda utwishura ibibazo byacu twateguye kuri uyu munsi kandi ze neza yuko abakunzi bacu ba Mico Talent TV mwiko mugenda mwagukirwa mwiko mugenda musobanukirwa ni n'inyishuru Joseline Irankunda ariko agenda atanga hama Joseline Irankunda hariho ikindi kibazo mfite ca gatatu kivuga kiti niyihe myaka yemewe gukora amabanga mpuzabitsina Okay, murakoze cyane nkuko bisanzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi sinzi no mu bindi bihugu aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe tumenyereye yuko
imyaka yemerewe gukora amabanga mpuzabitsina canke se kubakana ni imyaka kuva umwigeme ategerezwa kuba afise imyaka 18 kuduga, umusore nawe ategerezwa kuba afise imyaka 21 kuduga. Rero nkuko dusanzwe tubizi nta bantu bemerewe gukora ivyo bintu atari uko bubakanye imbere y'amategeko n'imbere y'ishengero. Iyo bamaze guhuza gukora ayo mabanga ivyo bintu bibiri bitarakorwa baba bariko bakora ubusambanyi. Ndagushimiye cyane gose Joseline Irankunda ukungene uragenda utwishura ku bibazo by'iwacu, ariko ndafise akandi kabazo nkiri ngaha nye ntaraja kure. Mbega uvuze ati ngo ni ku myaka 18, ku myaka 18 ku mukobwa, imyaka 21 ku muhungu, ego nivyo. None abari musi iyo myaka bo ntibemerewe kubikora? Mbega aho urinze uvuga yuko ngo umukobwa yemerewe kurongora mu myaka 18, umuhungu yemerewe kurongora n'umuhungu myaka 21. Mbega nta bakobwa bashaka kurongora bari musi miyo myaka? Mbega nta bahungu bashaka kurongora bari musi miyo myaka ariko ubuzima bwabo ukagenda neza bukamera neza? Okay. Isi y'ubu yarahindutse, isi y'ubu ntikimeze nk'isi ya kera. Ubu muri runo gwaruka dufise guno munsi usanga umwana ari mu 8 ugasanga ngo ari mu rukundo. Hari ngira nabiga no mu wa gatandatu usanga bavuga ngo ndi mu rukundo ngo nkundanye na naka. Rero ibyo biri mu nzira ibasunikira gukora ya mabanga hataragera. Rero kandi iyo bishitse bakabikora hataragera bagira ingaruka zitandukanye. Ego wavuze ati hariho abo bishika bakubaka batarakwiza ya myaka. Birashoboka kandi bakagira n'ubuzima bwiza, ariko nkuko bavuga ngo umushinga ntahe niwe mutwe w'urugo. Iyo bishitse wa musore akaba yo kubakana n'umukobwa batarakwiza ya myaka, bivana kwanza n'ubuzima umuhungu ababayemo. Hariho n'abana bigorewe yakuze atagira abavyeyi mugabo agakura zikurondera, akaba yoshobora kurongora adakujije ya myaka kandi agatunga wa mugore. Mugabo rero bikagira ingaruka mbi mu gihe wa mukobwa ntaharigeza na wa muhungu ntaharigeza. Iyo bageze mu bigero byo kuvyara biragorana, niyo bavyaye umwana ntibaronka ikintu bamufashisha. Ubu hariho n'inkuru meruka kumva ngo ubu muri kino gihe turimo ugiye kwibaruka utegerezwa kwerekana urupapuro rwa etat civil, urupapuro rwaho mwanditswe imbere y'amategeko, urupapuro rubemeza ko muri umugabo n'umugore. None wumva nk'ugwaruka gubu ukaja gusambana ugaca utwarinda, uwo mwana azovukira he? Bizogenda gute? Uca usanga urishe ngo 100%. Uravyumva? Rero wagiye gukubitana na wa musore ntaharigeza, nta kintu afise, mwese muri abanyeshuri. Hageze kwibaruka bakwatse 500. Sinzi ayo bariha, mugabo nimba bakwatse 100% kubera yuko nta mpapuro ufise. Muri uwo mwanya wumva hacaza ingaruka, kandi ingaruka iba hehe? Ingaruka igaruka kuri wa mukobwa. Kuri wa mukobwa yaza gukora ibintu hataragera, kuko ni wagira souffrance, niwe batinze gutanga ya mahera ashobora gupfana na yanda na wa mwana abo bose bakagenda, ariko wa musore ubuzima burabandanya. Ndagushimiye cyane gose Joseline Irankunda ukungene uri kugenda wagura, kandi nize neza yuko abane kwa dukurikirana muko mugenda mutahura amabanga mpuzabitsina icarico, kandi tuninjira n'indani no mu mizi tunonosora dutomora neza amabanga mpuzabitsina abemerewe kuyakora n'igihe yemewe gukorwa. Ni kuvuga yuko nkiri ngaho nyine rero Joseline Irankunda urazi yuko umubiri ugoye. Urumva umubiri uragoye, umukobwa yambaye umubiri n'umuhungu yambaye umubiri, ariko ndashaka rero hari ikintu ushaka kumenya, ari naco kibazo canje kigira kane. Nirihe banga rinyegejwe mu mabanga mpuzabitsina? Kuko umuntu wese yaba uwukuze canke uwukiri muto ariko amaze gutandukanya ikibi n'iciza, abo bantu babiri bose, yaba uwukuze yaba umaze gutandukanya ikibi n'iciza, bose buri mwanya canke buri gihe bifuza gukora ayo mabanga mpuzabitsina. Mbega nirihe banga rinyegeje mu mabanga mpuzabitsina kubera iki bikundwa? Okay. Muri banki ngerageje kwishura by'ukuri birakundwa. By'ukuri birakundwa sinobesha, ni ibintu usanga abapasiteri barabikunda, abategetsi barabikunda, abakene barabikunda, abashoferi bobo
ni nurundi rwego niko ndabyumva. Rero ibanga riri hagati y'ibyo bikorwa bibiri, amabanga mpuzabitsina niyo titre y'ikiganiro dufise uno munsi. Rero ibanga ririmo rituma abantu bose babikunda, novuga ko ibanga ry'Imana. Igituma ari ibanga ry'Imana ni ikintu twisangamo, umuntu wese yisangamo, kandi kidukoresha n'amakosa, kandi kitari kidukwiye kudukoresha amakosa. Nicyo gituma rero mvuga ko ari ibanga ry'Imana, kubera iyo abantu babiri bariko barakora ry'amabanga mpuzabitsina, ari umugabo canke se umugore babirekuriwe, babikora mu munezero, batariko binyegeza, canke se nabo baba bariko barinyegeza, hariho umwanya mwiza bageramwo, ukaba wovuga ati zirya nzu nimutware, zirya modoka nimutware, kuko wewe yamaze kugera mu yindi si, muri wa munezero w'ibanga ry'Imana yashize hagati y'abantu babiri. Rero nico gituma uryo munezero nta muntu n'umwe yoshobora kugusigurira ngo bimeze uko, bigenda bimeze gutandukanye, mugabo igifundikiyemo hagati y'ibyo bintu bibiri navuga ko nibanga ry'Imana muri make. Ndagushimiye cyane gose, ariko atubwira ngo umunezero bo avuze ko ari umunezero bo sinzi, ariko ngo novuga yuko nko kubabikora kuko baguma bishaka, baguma byumvira buri mwanya buri munsi, nize neza yuko muriko muratahura cyane ko murumva impamvu bivako nibanga canke n'ikintu Imana yaremye uko nyene wisangamo, mbere gifise pourcentage nyinshi cyane gose ku buryo bw'imbere. Ndagushimiye cyane gose Josene Irankunda. Hama ndafise ikibazo cy'iwanje ca nyuma aho tugiye gufundikira ikiganiro cacu. Josene Irankunda, ni ikibazo kigomba gusa n'ikibazo nakubajije, ni bande bemerewe gukora ayo mabanga canke ni bande bemerewe kurangura ayo mabanga mpuzabitsina? Ni bande, ni ryari ayo mabanga mpuzabitsina boyarangura? Mbega n'abantu bamaze kubakana gusa bambikanye impeta bazwi imbere ya leta n'imbere y'Imana, canke nababandi avuga ati bo je basi nk'akarorero mfise umukobwa dukundanye turakundanye, mbega sinemera kubikora maka twinde kuja gusinya ngo biki ariko twamaze kuyumva namwe twamaze gushimana, nize neza yuko twobikora. Abantu bemerewe gukora amabanga mpuzabitsina abantu bubakanye biciye mu mategeko, kuko iyo habaye gukora amabanga mpuzabitsina biciye mu mategeko bitanga umunezero, ariko keshi iyo habaye gukora amabanga mpuzabitsina bidaciye mu mategeko bitanga umubabaro. Ico uracumva? Ni kuvuga nk'ubu twavuze ati abana bato bavyisangamo. Iyo uri umwana w'umukobwa ukaba ukundanye n'umuhungu akakubesha ngo mukore ayo mabanga y'abantu bakuze mwe muba mutarageramo, icambere urumva nishuye yuko ni ryari, ni mu gihe abantu bakuze bageze muri ya myaka twavuga babirekuriwe imbere y'ishengero n'imbere y'amategeko y'igihugu. Abo babikora umwanya wose babishakiye, kuko aba ari umugabo n'umugore. Mu gihe batoba babikora umwanya wose babishakiye, hoba harimo ukutumvikana hagati yabo babiri. Ariko bagena nabo babikora, ababikora nabo batabifitiye uburenganzira, ni barya babikora mu nzira z'ubusambanyi. Nabyo biri kubiri, hariho ubusambanyi bwo kuyitirira urukundo, hakaba n'ubusambanyi bwo guca amahera. Abo bose babikora mu nzira zitari nziza, ntibaba babirekuriwe mu majambo make. Rero niyo bishitse bakabikora muri za nzira zitari nziza, bibagirira ingaruka mbi, wa munezero bari biteze ugahinduka umubabaro. Ndagushimiye cyane gose. Hari akajambo gusuvuze gace gatume ngo nubaza kandi kabazo kanyuma gace gafundikira ngo ati babikora bitirira ngo urukundo, abandi bakabikora bitirira guca amafaranga. Mbega ababikora bitirira urukundo ni bande? Ababikora bitirira guca amafaranga ni bande? Ababikora biyitirira urukundo nabivuze, ni kwa kundi usanga umuhungu n'umukobwa bakundanye batarashika mu rugero. Erega no gukundana hariho urugero rwo gukundana. Niyo bishitse umuhungu n'umukobwa ugasanga umukobwa yiga mu 8 cyangwa mu 9 aciye akundana n'umuhungu yiga mu 11, abo novuga yuko nabo ntibarashika mu rugero.
basi na mitende umukobwa ahejeje imanite agaca kundana n'uwo wahejeje universite canke ati tudafatiye kubiga tukarabira nko ku myaka ufite nk'imyaka 23 umuhungu umukobwa nawe akaba afite 19 aho ni mu gihe bishitse ryasanganya mukarigwamwo mugatwarinda mushobora kwipambanira mukabaho ariko iyo muri guyemo mukiri bato ubuzima burabacanga mukagaruka kugora abavyeyi rero nico gituma nashatse kuvuga ati bibagarukira umubabaro mu gihe babikoze batari babirekuriwe abo nabo navuze ati babikora mu guca amafaranga bimeze uko urashobora kubaho uri umukobwa ukaba nta kazi ufise nta kintu na kimwe ushoboye gukora ugashaka kudandaza umubiri wawe ukabona ko umenga niwo munezero uryamanye n'umuntu iminota 30 canke se isaha akaguha ibyo bihumbi 50 sinzi ko ubu banabitanga 50 wowe ukacubona umenga rya 50 uyaronse utarushe ukabona umenga ni avantage kuri wewe ugasuzugura bamwe tubona birirwa bikorewe utuntu ku mutwe barondera ratio uyu munsi urashobora kuronka bigahumbi 50 ukabironka n'umwaka ukanubaka n'urupango rw'uwa wakuye muri ibyo bintu ariko ngomba ndakubwiza ukuri yuko ushobora gukuramo ingaruka mbi izotuma bya bintu byose ubigurisha ntibinakuvuze ahubwo ukaja no gusaba imfashanyo ku maradiyo atandukanye cyangwa se mu mashengero ugashaka kwihana Imana yaramaze kuguhana bitagishoboka rero nico gituma muri make novuga yuko byari bikwiye gukogwa n'abantu babirekuriwe aha ubona yuko uvuga ati aha ndabikoze nta kibazo ufise turi kumwe n'umugabo w'iwanje nta kibazo ari buntere kuko birababaje kuva gukora bya bintu ugataha imbere y'abavyeyi uranyumva wewe umuvyeyi wawe azi yuko ariho kugira ngo akurasione akurihira amahera y'ishuri akugurira ibikoresho by'ishuri wowe ukacurenza ko ukagenda mu nzira ziwawe nta kintu na kimwe ubuze urumva ko nawe uri umuvyeyi bibabaje nico gituma rero no hanuri urwaruka kutababaza abavyeyi kutikwegera ingaruka mbi kandi nkahanurirana n'abasori n'inkumi kuba bo kwihangana bakabikora mu gihe bamaze gushika mu rugero rwo kubana ndagushimiye cyane gose Joseline Irankunda no kuri Imana guhezagire ukungene uri kurubandanya udutera intege ubasha kubwira ugaruka rwacu nanje ndimwo nandi genda ndashara umusore ubona yuko nta mweta nambaye nta kintu na kimwe usarakaho nanje ngumasabe ngomba nkore kugira ngo basi ivyo bintu cengira iki nce ndabiheba urumva Joseline yavuze ati ngo ntitwemere ngo kubikora turinungane turimwo ariko nize neza nk'uyu munsi ngiye kubikora hamaga nseze batsi sinosa kubikora je nshaka ndabikorera imijyanyu kwana wandabikora hamaze zose kubikora wumva gute ngoma ndaguhanure kuko wagiriye ubuntu bwo kuyaga nanje kuri iki kintu ngoma ndaguhanure nimba Imana yarakuremye niyo izi iminsi ufite kuri inosi kandi iyo uri kurakora bige bintu ataburenganzira ubufitiye uburi kurayibabaza nico gituma uwo bireka ahubwo guhera no musi nyene dukoze kino kiganiro ati kubera iki ejo ushobora kwiyibuka cyuvuga ngo Joseline twarakoze ikiganiro yahanuye abantu ukunuko nanje byarankoze ku mutima ngomba ngende ijyanyuma ndamusezere sheri wanje ninamara kumusezera sizosubira nzobamejeje ukafata déplacement ari moto ari taxi ukiyunguruza sinzi uburyo bwo kuyunguruza ukuntu bumeze ari kuri mu nzira uvuye kubikora puff ugahura n'imodoka ukagongwa urashobora kuvunika urashobora no gucupfira aho nyene bakaguterura ikiziga uvuye kubikora nurashika muhira nuraronka akanya ko gusaba Imana imbabazi nuraronka akanya ko kuja mu rusengero ngo wihane umva iherezo ryawe utari cafuje ico gituma rero ndagusaba yuko worekeza ngaho biraryoshe bijya bintu kubikora warabibitse ukabikora warabikumbuye nitwagira ubuntu bwo kubandanya iki kiganiro tuzagura neza ingene biryoshe kwibika hamukabikora warabikumbuye ndagushimiye cyane gose Joseline natwenza mvuga itondo sire bwatwenga ku munsi ndanezeye muri kino kiganiro ndiko natwenga cyane gose ni kuvuga yuko twibike nanje kubw'impanuro amaye ngiye kwibika mbere umunsi nyine shiro ndaza kumubwira tufata kubwire rero
ndabuje ku ruhande uje kure yanje umubiri wanje ndawugaye ndawufunge nshite kigufuri kuko nantuze na Petero ni Petero nyene yarawugaye reka tugane imibiri yacu hama tubikire igihe kiza neza bimeze neza. Ndabashimiye cyane gose bakunzi ba Mico Talent TV makoma dukurikirana uko bukeye nuko bwije muwanda mushirako subscribe muwanda mugira bya ndi nyene muba mubikora hamba izina rye wanje ni ryari ndi nyene ni J'adore inyuma ya kamera twari kumwe nande na Gasongo ye bonana hama reka umutumire wacu nawe kugira ngo abasezere ndetse abifuze n'akajambo keza kuguheza uyu munsi. Bakunzi ba Mico Talent TV mwese mariko muradukurikirana umutumire wanyu uno munsi yari Joseline Irankunda mukomeze kugira umugisha no gukurikirana ibikorwa bya Mico Talent TV. Mico Talent TV mbega ikorera he? Mico Talent TV ikorera mu Caramagahahe. Mico Talent TV mbega isa nk'ikunda ugwaro? Irakunda ugwaruka cyane gose ugwaruka gonyene irakunda nanu bakuze ndetse ikunda abantu bose. Okay, bakunzi ba Mico Talent TV rero mugira umugisha aho muba kandi mwubahwe turabakunda cyane. Mwakoze kuduha umwanya wo gukurikirana ikiganiro cyacu. Sasa murakoze.